natanga kwikora niga mu ishuri. Bien sûr que umunsi umwe bigeze kumbesha ndakina nageze kwikina 16 ans normalement nta muntu akina green card ashika 18 ans rero kwera nahebeshwe mfite 16 ans camvuga ati reka nanje ndondere igituma bambeshe. Urashaka kuja muri Tanzania gabi ingegati mbere ko ndakwisha ico kibazo hariho abantu bibaze yuko bajya abantu babikinisha ville yose ubunye na ruguru barabikinisha baca bibaza yuko aribo nyene green card ukamengo nibo batanga ajya ama green card or c'est faux mugabo uzamva umuntu akubwiye ngo je ndahejeje kuriha rero ngo je ndagiye arabonye ko bamuhaye amahera byaheze mutama tuzokurungikira ngo confirmation number kuri mail ntibibaho green card ntishobora gutanga ama réponse aba bono nizo bangiriye ntashobora kuba kuri mail y'umuntu wese urumva wewe umuntu yivyo uzomwumva ku matwi naho nyene kubera ko atazina yashizeko ntuzokumva yuko ari Billy canke Darlene canke ari naka wewe uzovyumva ku bandi gusa bahebe kwiba baratanga liste yose y'isi yose y'abantu bose batowe donc mu Burundi l'année passée hatowe abantu 877 877 finalement ni benshi cyane twe turi inyuma. Ndabahaye mwiriwe na mwaramutse. Bonjour, bon après-midi abadukurikirana bose na cyane abari mu Burundi musingirangana n'abantu bari mu Burundi. Peut-être ko abantu bari hanze nyine muza kukiraba mugabo message tugiye gutanga uyu munsi ni y'abantu bari mu Burundi kandi abenshi muri bo ni aba jeune. Bamaze imisi bibwa amafaranga yabo ngo bagira abatware muri Etats-Unis. Abantu bifitiye usongo kuja hanze abantu bavuga ati jewe nasaba 2 millions angahe kugira gusume visa yo kuja muri Etats-Unis ebana ndayaguha. Mugabo benshi muri bo bakibwa batazi ko baribwa. Umusingiranganire n'aba jeune bakinisha green card. Ndazi ko hari abantu benshi amaze so bakina green card. Habo twuzi benshi bagiye hanze kubera bagiye Etats-Unis kubera bakinye green card. Hariho abakinye bikanka. Mugabo uko kuntu nyene bazi ko hari abantu benshi bajayo hariho abandi bakika mukiza bakesukura abantu bako bakinisha ama green card ko bashaka kubiba. Uyu musingangane namwe mu babikina batubwira ukuntu bimeze batubwire est-ce que bisabiki ama procédure et tout abo bibwa mu buhe buryo kugira ngo mumenye ati uyu muntu bagira avuge bino bintu ni igisuma. Reka nakire batumire bana n'abajene bakiri bato murabona n'abantu babikinisha benshi ari abajene bavuga ati reka tukihangira umurimo no kwihangira umurimo turondere dukora bakakinisha abantu ba green card kandi hari abantu benshi kuri bihira turabitswe abantu benshi baza kuja muri Etats-Unis n'abonzi bagiye kora green card. Reka renganire nawo hama ibikurikira muza kuzumva kuri bo ko je ntayo nkinisha ntani ndamatswe kina rimwe mugabo sinaravye nimba barantoye batarantoye nagiye ari nikitabesha nikitano yambesha turakina mugasi namenye sweet ngira nuko ntabishize ku mutima cyane. Reka yena kiba batumire banjama tuyage karibu mu kiganiro canje mera kuri les femmes d'abord meze neza Ego turakomeye nitwa gute nitwa Darlene iradukunda ego arashina kinga c'est 18 ans nyene nibajije imyaka yawe urabona kumusa nk'umwana nukora 18 ans reka soza kwigarukako. Okay. Bien. Ntabiswa gute biri dans de Dieu gira neza nawe uravuga imyaka yawe bon kera bavuga ngo umukobwa nta mukobwa yavuga imyaka ubunye abahungu nibo batavuga imyaka nibyo Billy ni Bina Darlene d'abord navuze ko mukora ibintu bya green card shaka mazo tubwire mu madina kinga mubikora wowe ufite 18 ans ukora green card ufite kinga natanga kwikora niga mu ishuri. Bien sûr que umunsi umwe bigeze kumbesha ndakina nageze kwikina 16 ans normalement nta muntu akina green card ashika 18 ans rero kwera nahebeshwe mfite 16 ans camvuga ati reka nanje ndondere igituma bambeshe ndabona yuko imyaka mfise idakwire ko nkina mu nyuma ndabimenya hama camvuga ati kuva no munsi ndakinisha abandi donc maze 2 ans ndabikinisha. Utanga gukinisha green card ufite 16 ans 16 ans niga seconde
Oh wow. Yeah. Okay, murabona hari abana bafotora bakajakinishije n'umwana wanje. Ego. Uri umuvyeyi urashaka kuzana umwana wawe canke? Umuvyeyi, okay, umwana ari moins de 18 ans ashaka gukina ku muvyeyi wiwe. Ku gatwe k'umuvyeyi wiwe. Sino arenze 18 ans ashaka kwikinira. Ari moins de 18 ans ucukina mu gatwe k'umuvyeyi wawe. Nico gituma usanga abana utubebe tukivuka bariko barafotora baba bakina ku gatwe k'umuvyeyi wabo. Bina natanga gukora muri green card rya. Bon jewe natanguye gukora green card nk'umukozi nyine asanzwe novuga nko kuva muri 2018 gutyo 2019 imyaka ine kubera natanguye fotora fotora yego kubera ko umuntu yanyigishije gufotora yaraciye yuguruza akagence ko kugirisha green card hanyuma rero acambwira ati umva vya bindi aba grand frère usanga badashaka gutanga amahera menshi ku mu professionnel cavuga ati reka uyu mupeti ndamwizeye nije namwigishije amfotorera ifoto ahamaca ndayikorera yego nivyo ubu rero usigaye uracakora no mu grand frère canke byarangiye wewe yarakinye araja hanze jana afise ikibazo cy'abantu bakinisha green card hari abantu baza urakina green card yikine kwanza wewe banza ugenda mwe murazikina iyo muko murakinisha abandi murabanza gukina canke ya nico kibazo abanyesha kwanza kutubaza twatanga turi benshi uyu turakora gusa twahuye mu nyuma twatanga turi benshi turabakorege benshi gusa harabagiye hari nabato twasigaye naho tukunda kubwira abantu si twebwe twavuye muri Amerika tuja kubikina ni juste ibintu twege tuzi ku ma site web ku mashine dukoresha turabimenya amaso tuvuga ati ko benshi batabizi reka tubikinisha abandi comme ça umva harabagiye abakorege bacu bamvu tuvuga ati ni mukine kumbura amashoka je question ifise niyo yego numva n'umengano ja kumubaza wewe warayikinga dabora kugira ngo uze kunyifuje kuza kubikina ivyo bintu warabanje kubikina hama mwebwe muko murabikina mu cikine kwanda abantu bacu bamaze kubikina bagacikine urazira ikina bi ubu maze imyaka myinshi yo kurakina uyu vyofuma ni beza wohora bizobereyemo umviriza inge ndakubwira ikintu kimwe abarundi turikunda sivyo ama rero iyo umaze kuba ufise ibintu vyo wawe kandi ari vyiza ubizi ko ari vyiza ntushobora kureka kuvyiha no kuri kwa Mungu no kudahomba ari we wigire ntuhomba bavuga uti eka none gasha ikintu cagusa hari umuntu numwe atayikunda kuja muri tazini kwa gusa urumva umuntu wese mu muri ko murakorana araza akabigira kandi kubuntu uvuga ati uyu n'umukorege kantu nyene k'abantu mukorana hari umwana twigaye ndavyibutse maze kumubona inshuro nyinshi imyaka myinshi ariko arabikinisha nawe ngira azogenda urashaka kuja muri tazini gabi ingega ati mbere ko ndakwisha ico kibazo hariho abantu bibaze yuko bajya abantu babikinisha ville yose ubunye na ruguru barabikinisha baca bibaze yuko ari bo nyene green card ukamengo nibo batanga ajya ama green card or c'est faux bajya babikinisha bariko barakina baba bameze nk'abandi okay none urashaka kuja muri États-Unis ego kubera kuja muri États-Unis kubera ko American dream no pa kubera icobonye kubera ko twakuze twumva ngo akanyoni katagurutse ukamenye ubweza ya ibintu nk'ivyo urashaka kuja iteze makinyi bwo kwingira sese natanga kugiyo ndoto kuja kuva nkiri mutoya urumva inyota yaramaze kunyica ari mugufa ndi mugufa urumva uwe ndibaza ku 18 ans nayishikanye nje ndibaza ko nzogenda umva sinakinya 17 sinigeze nkina nakinisha abandi je sinari ndimwo ariko nabaye wa mbere 5 niba nanje wabaye wa mbere gukina ni wanje gukina avuye kukinisha abandi wanje gukina ni wabaye wa mbere kuri kushaka guse kuja muri États-Unis why ufise ndoto kuja muri États-Unis Jemva nibazi ko atayije jenyene antuka nitwese mwose agira impamvu ziwe arabashaka kwiga arabashaka kuja mu buzima mwose afise impamvu ziwe je nshaka kwiga mva meje humanité n'ubu sindaje muri université natu exeta muga je singenda mpaka mbone ko natowe rero nunda kwiga muri États-Unis hakangenda niyo ndoto yanje kandi natwe Imana izobikora okay twizere ko Imana izobikora mugabo Imana itabikoze
Imana ibikoze ukundi tuzizeye Imana ibikoze ukundi Okay. reka gato hari abantu benshi bajene bisi jewe nzi bagize indoto zo kuja hanze bakazubakirako yego hari no twakoranye ikiganiro dernièrement kiri mu gusohoka cyarasohotse yagize mime na trouble mental kubera yashatse gose kuja kwiga hanze hama ntivyakunda acagira ingorane mu mutwe arumva kora ko nkawe wumva heje banite vuga ati ntize Etats-Unis sinzo kwiga handi hano hamwe ugasanga ntibikunze hose bikundira ugasanga rero maze imyaka yose urindiriye kuja kwiga muri Etats-Unis imyaka irakujanye urashari kuri urindiriye kwiga muri Etats-Unis ugasanga no kwiga aho biranapfuye ntagira aho vyumvira canke vuga ati jewe no kuri kumana ntavyo kwiyumvira ivyonye nta plan B nkeneye plan A no kuja kwiga muri Etats-Unis en fait niyo ndoto mfise kandi urumva natanga kubirota ndiga seconde ndota uvuga ati je nzo kwigayo nkumva abandi ngo baragiyeyo ngo bariga ngo bafise ubumenyi kanaka so ngize seconde avuga ati nanje nzo kwigayo rero ntango kubirota kiri kare à 16 ans niho nagiye kwiyandikisha normalement uwanyanditse ntiyigeze ambwira ko 18 ans ari imyaka isaba ya nubundi kandi umva byo si byiza rero nca ndiyandikisha ngumaho ndindire nzi ko nzotorwa kumbe bankwe mu zambere rero urumva nca ndavuga ati dose ntiyanagiye ntigeze sinzi uko nabigenje ico nsoce yamaga ipapo nimba yabeshe nimba yagize ntavyo nzi hama rero indoto yanje ndayifise kandi umva byatanga umutima ndabirota sinzi rero yuko byavuye mu vyumviro canke ariko bizagenda gusa kubirota ni vyiza no kubishaka ni vyiza mugana kwaje biramutse bidakunze tuca nigina nyene nta kundi none tugire gute nashoye gusa no kwizera ego twavuze kare ko hari abibisha green card wowe harumva barakwibiza amafaranga ya ofise 16 ans mu gucugira imana maybe urabitahura ko bidakunda ko ukina utarakwiza imyaka ubundi buryo abibisha abantu n'ubuhe mu bagi abantu abakinisha kora ko ni ubuhoho amagareri yose mu green card muri villa ni green card hano hose ni green card bakoresha ayo mayero kugira biba abantu amayeri ya mbere novuga okay ndatanga amatemonyage urafise temonyage ndafise izindi ya icambere coco hariho ibintu vyo uri célibataire biroroshe nta byinshi biba gusa uri marié niho bigoye par exemple hari umumama yaje hari umudamu yaje aho dukorera aratubaza ati murakisha green card ngati yego ngo tukwandike amacambwira ati ndafise abana banje ngaho ariko bagura impuzu none no bazana tugakina ngati tumubaza umugabo ari ngaho ngati wapi none umugabo arakenewe cambwira ati arakene kuko tuko turakwandika birasaba yuko umugabo dushaka ifoto yiwe ngati wapi jera ne pass narakinye nta mugabo bigeze bansaba nazenya abana banje barabakinisha byose birahera cambwira ati ahura disho bakoze bafashe ifoto yundi mugabo bayashira kuri nani kuri formulaire yiwe bisigura ko nahari gutorwa naho yari kubwira amahirwe agatorwa muri ambassade yo kumbaza ati ifoto tubona hamwe n'umugabo tubona ntibasa donc wowe warabeshe wazanye umugabo wadushize ku mugabo atariyo donc kumva acaba annulé kandi yatowe ubwo n'ubusuma wabazi bazuka ngaho umuntu ugakinisha umuntu akamara hafi umwaka cyangwa akamara amezi 5 arindiriye yuko azotorwa kumbe uramubwira amakosa urumva birababaje afite bakinisha batitaye ku marangamutima y'abantu canke ku avantage y'abantu bakinishije bobo wabarishe ibisigaye nta bindi bire matemoyage ofise na yahe ikindi kintu ashaka kwibira ko ashaka kubwira ngo hajya yaje kwandika nawe ashaka kubwira ati urazi rero ari umuntu atabazi yuko uhejeje kwiyandikisha bagusohorera kiyagiye confirmation number normalement ijya anye niyo preve yerekana yuko umwe wahejeje kwiyandika aho rero ntiwinjira urabe yuko ya compresse ibintu vyo mugabo uzamva umuntu akubwiye ngo je ndahejeje kuriha rero ngo je ndagiye arabonye ko bamuhaye amahera byaheze mutama tuzokurungikira ngo confirmation number kuri mail ntibibaho green card ntishobora gutanga ama réponse ababono nizo bangiriye ntashobora kuba kuri mail y'umuntu wese usanga mu Burundi yandikisha abantu benshi Congo mu Rwanda ahantu henshi ucuvuga ngo server ya green card yo kwandika
ajyama ntuze ajyama resultat ngo yarunke kuri mail ya no ico bakora bashira kuri site ya green card kandi irazwi hanyuma bakaca bababwira ati te date tel jour muzogenda niko murimo hama muzokompoza i confirmation number yanyu ntaho usanga barantoye haba nta utagiye kuraba no mama iske mwebwe murabanza mugasigurira abantu hari umuntu avuga ati green card navyumvise nivyo gutwara abantu muri Etats-Unis mugabo nta ma information afite byose baje kuvuga ntazi ivyo ari byo ava murabanza mukabaganiriza umuntu kugira guhe agene bare 5 bare 10 ntavyonze murabanza mukamubwira ati bimeze gutya anye bisaba unye ni wabo that uje kubiraba ngaha ida ego twebwe kubera ko tuzi yuko abarundi canke abantu benshi ofet barataye icizere mu bantu kandi rero umuntu yakomeretse biragoye kumusana sana kwa ico dukora twebwe turamubwira ati bimeze kunuku uyandikisha ibini hasabwe iki hariyo nabaza bakubwira ngo je ndazanye passport ngo je ngo ewana ubundi decide urumva akubwira ati mutama rindira tugufata ifoto basi anzirindire gato azazanye passport ati je mva ngahange urazi agirako urumva ayo umva bayaje ta information nimwe afise azi gusa mwe muradukara abantu muri Etats-Unis mu mutwe ari bleu akayoya urumva donc rero ukacusanga niba umuntu ariko ariruka jewe kenshi ndavuga ati nukuri banza utenyenye hari agatebe ngaho ni wicare urindire tubanze tukuzurize tubanze turaye ko ibintu twujuje ari byo iya meme n'abatogwa hanyuma bamara gushika mu interview bakavuga ibindi bintu bidahwanye n'ivyo banditse kubera iki yiyandikije ariko arihuta yasubiyemo ntivyari ivyo urumva ukacusanga aravuyemo donc rero twebwe turamubwira umuntu ubwira ati ibi nivyo bikenewe hanyuma ariyo foto tukamugirira akenshi rero abasigaye yuko tugaheza tugatanga dossier yiwe amabagaza bakaturungikira ijya confirmation number rero irateba gato kubera murabona ville yose irimwo ama agence donc usanga abari kuri site ari benshi rero haraza kuba kano kaka 5 minutes canke minute ingahe kugira ngo turonke iki ya gipapuro urumva rero umuntu aca yihuta tumubwira ati rindira ugende gitwaye hanyuma kugira ngo yirasire ko tutamubesha twe tumuha nimero yacu tukamuha na site tukamubwira ati ushago uhera no munsi utwandikira canke uzohengere iyo date ya le 4 mai uzoca twandikira tuce tukurabira resultat canke ati ngiyi site uzoshiremwo uzoca hanaha uzocamwo iyi confirmation number yawe akabona kugenda okay iki kibazo ca mbere ko bikoregwa ahantu hose partout nta ruhusha bisaba kugira umuntu abikoreye umuntu wese ari yadukiza akakinisha green card canke hari abantu baba bavyeme ndazi nk'abaje ba green card oya jewe ngerageje kushishura gatoya je nibaza yuko ataba agent bahari nta muntu numwe afise ngo jewe ndi mu ambassadeur wa green card mu Burundi nta numwe ahubwo ico bakora ni ba bantu nyene i Burundi canke ahandi avuga ati reka nje guca ayiduharage akacashira akabiro hajya akaca akora kandi jewe nibaza ko ari vyiza cane gose yuko muri Bujumbura ahantu hose uhonyo yari green card biragabanya meme n'ubusuma kubera ko usanga uri gukorana n'amabiho nk'umunani canke amabiho ndwi usanga uvuga ati ewana none jewe ndaza kwiba gute azoza peut-être yahuye n'abandi hanze bamubwiye ntuzi ngo aje afise ama information donc usanga akenshi je nibaza ko n'amakado vole yagabanutse usumba iyindi myaka yahera est-ce que muramenya mukamenya bati bari abantu n'aba escrow n'abasuma canke muvyumvira juste ku témoignage oya kumenya ko araba escrow en fait biba gutandukanye hari biba avuga ati dishaka gusora confirmation number iki gipapa cyo gisora reka ndamesha ko aduca kuri email ugasanga ko adafisi ivyuma bikwina afise imprimante nafise nta kintu kimwe afise gacabwira ati uzogenda ubirondere kuri email ukazorindira abandi baragiye abandi barakora bako batowe urabuze n'ikintu na kimwe urumva ubwo n'ubusuma mu bindi kandi ubusuma buratandukanye harusha
umva kugira utogwe ikintu cyo mbere n'amafoto tant que udafite ifoto isa neza biragoye cyane ko utogwa muri green card kuko hariya aho babatorera baraba hanini ifoto rero amasho gufotora nabi asa pareil imeze ukuntu harirabura hagize iki cyangwa ama size yayo kugira ushe umuntu muri green card birasaba yuko uzi size yayo rero hari igihe usanga ifoto itameze neza atagira idasa neza muri ico gihe uwo muntu asa amahirwe make ashoboka yo kugira atogwe gatoya meze nk'usubira kwishura ico waruvuze donc biragoye kumumenya yuko yakwivye wewe atakwivye kubera ko donc akwivye deja yiba novuga gute mu gacerere ntangere donc nawe musangiye biro ntuza kumenya ko ivyo umuntu wecu ukora uzovyumva ku bandi nk'ubu bunye hari umuntu yaje kuri biro wacu aca tugira ngo mwebwe ngo narungitse umwana yari mu papa ngo narungitse umwana ngo arabikina ngo hanyuma ngo baca bamuhaka agapapuro kuraba ni manuscript ti mwana yanje ati ibintu deja wewe urazi yuko igihe tugusoborera twaguhaye ipapuro kimeze ukuntu kuno cari kwa manimero cari kwibi nibi akantu nkaka twebwe ntakudutanga ati rero uwo muntu yarakubeshe wabikoreye nta na nimero yamuhaye nta n'izina donc azi yuko yakoreye aho hantu urumva wewe umuntu yivyo uzomwumva ku matwi naho nyene kubera ko atazina yashizeko ntuzokumva yuko ari Billy canke Darlene canke ari naka wewe uzovyumva ku bandi gusa bahebe kwiba kugira tubandanye mu nzu tubwire mwe mukorera he nk'abantu bashaka kuvuga ati nje ndashaka ko ari Billy ankinisha canke Darlene canke bakorana mukorera he icambe je na Billy turakorana ndiko ari naho ari Billy ashaka ari bo donc ego tukora muri bureau imwe dukorera plaza centre ville muri plaza ya plaza uva kuri kiosque kiosque kimwe muri centre ville uja ku mabus ya Kanyosha na Musaga ijya barabara hajya kunda kudandariza amakaye urenze bije ego voilà donc ucuinjira na plaza umuryango wa kabiri uva kuri kiosque ucuja bureau A5 ya tukaba bureau A5 ego abantu bashaka kuja muri Etats-Unis hasigaye indwi imwe gusa n'iminsi ngira nkinga mufata indwi imwe kugira ngo bihere genre ba clôture muri uyu mwaka kwiyandikisha donc nimushaka kuja muri Etats-Unis namahigwa n'amachance kuja gutsindira green card usanga ufite chance wowe kuja gutsindira green card yo kuja muri Etats-Unis mwaka uza donc mugende muri plaza bureau A5 murondere ati abantu bakorana Darlene cyangwa bakorana na Billy nibande mutabasanze bien sûr basanze ko muzamwe amatsiko babona nibo bazoca babafasha nashaka kubaza marazi effective genre nombre y'abantu bagenda ku mwaka ego hariho site web kuri Google canke Chrome ashaka kwirondera Usafis niko yitwa baratanga liste yose y'isi yose y'abantu bose batowe donc mu Burundi l'année passée hatowe abantu 877 ego 877 finalement ni benshi cyane twe turi inyuma kubera yuko hari ibihugu Congo hata abantu 3000 combien personnes wow hagenda hatu abantu benshi Congo ni hanini ni byumvikana Congo ni hanini ni bake ego nuko ni bake gusa ubunye ni bon kuko muri Nigeria barabakuyemo kubera abagiye ni benshi cyane bo batora ni 6000 hatora 6000 akagenda 4000 donc umva mpamvu abantu benshi bavuga yuko mu Burundi uyu mwaka ashobora gutorwa abantu benshi kuko uko bakuramo igihugu niko baduza ikindi wow impamvu ufite cyizere kuzogenda atane jenzo wambya no nawe je nandikishije umuzambere so wambere yo tuje Etats-Unis nuru tuje gukorera ya girlfriend na fun and fact ishure basiga twumve ko
nukuri rero wisa niba mu mutwe je narinzi ko hagana nk'abantu n'abantu nka 20 oya kubera ko bikina abantu benshi hama kuva nyene benshi ntibatowe baruvume ngo hagiye nyene abantu nk'ijana babaye benshi nkari nk'ijana amajana 8 ego ega nubwo ari amajana 8 rega ni bake gusumba abiyandikishije naco gituma uzamva ngo cyo ngo bijya bintu sivyo ngo je abagenzi banje bose ngo nta numwe yagiye en plus n'abagiye ntibabivuga abenshi baragenda hace ukwezi amezi abiri uvuga ngo rya je ngo naragiye ngo je ngo ndashara ego kandi havyigera kubwira donc baratinya bavuga ngo ugiye kuri aéroport ngo uvuze ngo ugiye abantu bose kugiye ngo barakuroga baragira iki zanyigisho zo muri quartier rero gatusanga aratinye agaja kwivuga hace amezi wozo bitubwira Jenze babwira vre. Nzakora ikiganiro. Jenze agaruka ngaho service. Atubwire finalement narose green card. Ndagiye États-Unis karabaye. Agenda dufasha amasura kugira ngo azoturabira kandi. Azotubwira ati bwira je turazi na ibwa ati bwira Darlene turazi na kabanye ikiganiro. Atuvinkire $100 kuri. Ego nibaza ko abantu bahora babikina bararonsa umuco gato parce que ibintu twese turavyumva ngo butaronka umuco w'abantu banyine babiri mw'indani ubwo mfise ibintu nyene bitari sûr reka njeyo risenjeyo bamwe bagacika intege bahabona bashaka kuba bikinye kabiri gatatu gasabwa ati sinzosubirayo ubwo franga nangize ikibazo kuri kimbwira amahera atandukanye mutagira amahera Jean prix zimwe usanga hamwe ari 8000 ahandi ni 5000 ahandi ni 10000 ahandi je sais pas ni kubera iki mutagira ama prix amwe rega kubisanzwe afite abantu baratandukanye kubisanzwe no kuvuga ngo impuzu iri kwidandazwa ntanga karorero gatoya impuzu iri kwidandazwa mvuge quartier mu isoko dufate nk'iyo mu Kamenge canke muri Gisyo bavuga Gisyo canke Gisyo okay Gisyo ni impuzu iri kwidandazwa dufate muri Plaza sawa le Parisien Village bon uza gusanga ari dushaka gufate yuko ari impuzu imwe gusa igiciro baca bagitandukanye donc rero ivyo biva igituma usanga iyi agence iri kwikora kuri aya mahera igira kwikora kuri ajyanye icambere na mbere hari ukuntu usanga abarundi twarabaye abantu bagutse gose dushaka kujya kanoti gafaditse canke ugasanga ujya muntu ariko akoresha abakozi benshi akeneye amahera azobariha canke ugasanga ujya muntu ariko akoresha ivyuma vyinshi akeneye uwundi nawe ugasanga yifitiye umutima mwiza avuga ati none ibi bintu no ku buntu no bigira mugabo reka nsabe aya kugira ngo azokuvure bijya je vous jure kora ko abarundi ntibashima wabikora ku buntu akaronka n'ibyo banshima akagenda ubwo ntiyapfa yibuza ko kuba mukinishije kwa gusa nangorane ufite ugomba gukora ku buntu ucuharura yuko ari imana izo guhemba voila imana izo duhemba nawe turonka visa ndamwunganiye ivya green card hari amahera dushirako nkakuya kuri Rimikash PayPal tugashirako ngo pete nga 2000 canke 5000 ajya bavuga oya green card urashaka kuyikorera kandi ni gratuit c'est gratuit wari washasha yego gusa igituma bija ku mafaranga 5000 10000 15000 20000 ni kubera nibijya bikoresha cambe bakoresha abakoresha machine banze gukota ugasanga amafaranga uko ratanga neri kwa iyo machine izo mafoto ma imprimante gaso ico gipapuro ubisanzwe green card ni kwagusa none murongoka omwa kunguka bivana n'umuntu sinavuga ngo en fait turi benshi rero mwese agenda atora payiwe ikindi naco nuko kunguka ni biravana na clientele bawaronse kubera ko namahera ava mu bantu hanyuma info waronse abantu benshi tiga info tabaronse moba Okay, reka muguheza ikiganiro twibutsa abantu hano mukorera kugira ngo umuntu yari yifuza kuja yaracitse intege canke yari yumva na mood yaraheze ndazi ko doje kumusubiza muri mood umwe ari n'abantu babaye déçu tumusubije muri mood tubarangire kandi place okay ni muri Plaza Bureau A5 Plaza ku bantu batayizi ni Avenue du Peuple rijya barabara riva ku mabus ya Nord
uca kuri hajya hahoze isoko donc ni kaya kabarabara nyene urengana banki yitwa bije hanyuma ukaca ushikira directement ahantu hitwa plaza aho hantu ukunda kuhasanga abantu benshi kandi nico gituma bahise Avenue du Peuple ego niko hitwa ndahita mu Bushinwa ego hama bureau A5 ndaceca ngira anxiety nukuri harya makayeho ibindi binjira kirazira ko hacuri wenyene tugira anxiety hajya hano haraba tangora kubabona hejuru utanahashika nibaza yuko niyo turabahaye ndisi ahantu muzobona hari abantu benshi naho yose urashobora kurengana igisagara cose utahuye n'umuntu byoroshe birakorerwa ariko hajya ahantu usanga wahuye na n'umugenzi waheruka kera ushaka kuba umugenzi muhora oya ntibibaho ni ku mahuriro ego sinzi ko ari imisozi ushaka gutanga ku bantu batazi amafaranga dutanga amafaranga badusaba ni 5000 donc aho dukorera twebwe haba benshi ego basi isubene ko yanyuma ni musheko 2000 kubera ko twabitanguye turabisabye kandi abantu bazoyatange 7000 abantu bazoza ushaka ushaka dutanga 7000 hakandi kubera baracerewe kandi mwageze foro kuza gukora ikiganiro kugira ngo bazihuriye babivalorize iyo 2000 imitima yababaye bavuga ati twenze ufa dutowe mugabo bashaka 2000 basi iyo foro bagize kuza ngaha ku kazi bakora ikiganiro aba ariyo muri iyo 2000 ama ikindi naco novuga igituma twashize kuri 5000 ni kugira ngo twebwe turafavoriza cane gose les couples kuya kuntu usanga bafise abana kuya kuntu usanga bafise donc usanga ahaje ari effectif y'abantu 8 donc n'abavyeyi babiri n'abana 6 kuca wiyumvira ubasavye ya mafaranga ibihumbi bingahe ucavuga ati nubundi nta tongo ngomba nguri Bujumbura canke nta modoka ngomba ngure ubundi kugira tubafashe gusa ni 5000 zo gufasha rero muri business ntibibamwo nivyo nyene haraza amafamille gusanga bafise abana 7-10 6 abo bantu nibagenda bazoryoherwa uravyumva ntazo kiba ko batanze 10000 ku muntu umwe umuntu umwe wese aramurikira ndabizi ko umuntu mugabo barakuvuga ati nibaramuka bagiye Etats-Unis bazobona ko umenga 600,000 yari make kubera ukuronka visa ya Etats-Unis amakuru babandi sanga byanka ikindi naco novuga ntawe vyanka mafaranga ikindi naco novuga ku bantu shaka umucacikije ba blaming umutwe wabo ngo jewe ngo maze ku tanta amachance inshuro 2 ngo vyaranse je nagomba ndababwire ari akantu kamwe nibutse ni abantu bakera sinzi ko ubu bakidubura amashuri abantu bakera baramara nk'imyaka nk'itatu canke 4 mu ishuri donc warasanga bariko bari specialize kandi baheba ubu nibo badeje mama tubona bagenda amave 8 iyo babiheba ntibariko donc rero n'abantu apart n'ivyo hari abantu benshi batanga amahera ku ba individu ngo barondera ama visa yo kuja za Canada kuja harabonze basanga bamusavye miliyoni 2 miliyoni zingahe kandi niyo visa ntayironke n'amahera akayibwamwo ntayagaro aho ngeze numva batanga 10 millions ivyo nimwe ngira vya Serbia hari abandi babaha kugira juste urondera iyo visa bakagusaba amahera ngo miliyoni zingahe ngo $2,000 urumva niyo visa ntuyironka amafaranga akagiramo tango gutanga 10,000 les gens mube flexible 10,000 bana ndahevye 2,000 7,000 uzogire 10,000 n'abatazozi wacu no kuri bazogenda handi kubera vraiment iyo opportunity mugabo ama information mwumvise kugira ntibazi babibe muze muyakorere murabe ko abafotoye neza kandi formulaire zanyu zi bien complete yego reka ndabashimire rero jewe kuba mwaje gutanga umuco kuja muri Etats-Unis abantu bafise American Dream nindazi ko ari benshi mu tanta ma chance mugende gupagasa no kuyiga nka Darlene merci Billy merci aussi merci nawe dad yego nawe urakoze reka ndabashimira ko mwarabyino kiganiro abakiravye muri hanze bien sûr nimba bakiravye uri hanze ushaka kufisa umugenzi vyabaye ko yabaye déçu munugikira link avyumve abimenye ati bwa muri bimezo kuonye hama uzumufashije reka ndabashimire rero cyane ne mutaragira subscribe sonda ku bouton kandi subscribe cyangwa kandi ko s'abonner hama uzoronka ama émission vyoroshe par notification
hama bien sûr tu active ma notification avec sa notification yugaye uci active kugira ngo turaronka notification biganyo byacu bigiyeko merci naho utaha bye bye Siren Vibes TV